Shit. Kuko wajutambaye cyagitenge. Shit. Ibintu by'abateri n'ubizi kwera. Jewe ni mpamvu mfasha vuye. Umuteri yambwiye basi barancereje mugana nzi ko namusoma mitono dagitora. Ngiye nsanga narakimara. Naranagikata. Neje nzere ko nshobora kucambara numva byanamba baje. Shit, tumambona umenga washapfe vyata. Ega shene bisanzwe. Je mbona no buberewe. Abe mazi kwemeza. Rero ntusuguze yashavura urandi imitsi cyane ko ndimva ati ndashaka kibazikiye twagiye udashaka cyane. Ameze Nibaze ko ari ikibazo cyice gitanye gusa. Kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura, izuba, eka n'ibikoko byo mutera sinziriye. Mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye. Amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo, mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari. Ibisakazo nivyo vyabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu. Uko ibihe vyagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye. Uyu munsi iryo terambere rirabandanya. Superbat ngiyihingurira Superbat yahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini. BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza. Imisumari ikomeye ku buringanire bwose eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat. Ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha, Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12. Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hamagara kuri 69 amajana 310 amajana 310 canke 68 amajana 320 amajana 320. Superbat yaganuye. Superbat inkingi y'ubuzima. Sa. Kandi ushavuye ariko nanje ntameze neza. Sanguma nibaza ibibazo sivyo. Ese ushavuye. baby. She's mana baby na mahal. Since
Shit. Aba ikibazo nyabaye. Naza ko ari ngaha kwibate rya ko ririko. Fundi ngenda. Pakita ari. Bwira. Kumba nucafuye. Naturutse wa papa. Toroka. Utoroka gute? Umva yenda kubwingene mu zagenze. Twari tugiye muri ville gutembera. Hama imodoka ikirapfa. Imodoka kwa. Ikirapfa. Agiye ni imodoka ihagaze. Cyagenda. Sinagenda musi y'imodoka. Hama pagarutse kunda ndani mu modoka. Acarambura. Carahangayika cyagenda kundonde. Cyandafata imoto cyandaza. Imoto? Wamahera y'imoto yakuye? Papa nageze kumwe amahera. Kumwiba? None mama, papa ndamusabye amahera y'imoto. Nama. Ndamubwiye nze ngaha nanyemerera nungirere. Pakita mukobwa wanje. Ubwenge bwo burabufise ndabizi. Ariko ubwo hageze ivyo byose si byiza. Uri umwana w'umukobwa ukiyumvira kwiba. Namakosa. Si byiza na gato. Ikindi naco. Urashobora kuba wari uje kumvuza uko wari unkumbuye. Washaka kumbona. Kandi nanje ndanezerewe kuba ndakubonye. Ariko kutiyumvire ko kuvyereke papa wawe. Ntuzi yuko yari unyangayitse ku bwawe. Ndamubwiye nze ngaha kunese nanyemerera. Nakindi bigenzure. Pake. Si misi yose umuvyeyi umusavye ikintu ngo gikunde. Ariko nimba waramusavye rimwe akakwankira, wari kumusaba n'ijya kabiri n'ijya gatatu n'ijya kane, yote bakakwemerera. Ariko ntuzosubire kandi gutoroka, na cyane cyane kwiba. Kuhagezeho wiba n'amakosa. Kuranyumva, ntuzosubire kwiba. Sivyo? Ntuzosubira. Ko sinzosubira. Ariko ndanezerewe ko ndakubonye. Ndagukumbuye cyane. Bwira rero. Ndakuzanira hanyubwa. Ego.
ndakubaza. Gusa nari ndagukumbuye cyane. Nako wakoze amakosa ariko ndanezerewe ko ndakubonye. Mama papa ananyemerera konza hamujye mugore nawe. Unyizeza ibitangaza unyereka yuko Pakita ashobora guhinduka umwanya n'umwanya. Ntuvyiboneye mwibarabara. Pakita ndakubwiye none nkunda mukura he? Pakita yakomana. Wana kwa vyibagiye. Ahubwo ni uri muravyibagiye. Oya ni wewe. Wow. Biriko birananira. Dusubire. Kabiri. Ni kabiri. Wow. Mama. Wanikunija. Wow. Piga dende. Wow. Piga dende. Piga wow. Wavyibagiye kandi. Subire mu jyanyu. Yego. Ariko ndakubaze amasaha abiri ndiko ndamurondera Pakita nutuza gute? Marigre hari kigaba n'umwana wanje n'amaraso yanje. Ndavyumva ariko nani wagomba panika muzokuronka solution. Ahubwo tuzi ushukenge hamwe twimvire ico gukora twimvire naho twomuronderera. Sivyo? Ico gukora ntakoze n'igiki. Baby, unigeze kumbwira ko Pakita yigeze kubura yagiye kwa nyina we atavyutse. Ni usanga nuba ari yari. Gerageza umutelefone wa Pakita wumve. Kine. Mwita numge kandi. Allo? Allo? Ni sawa. Ni sawa. Na Pakita yaje hii. Pakita? Na Pakita yaje hiyo. Pakita nawe uri ngaha. Hari ikibazo cabaye? Oya. Nta kibazo. Habaye ingorane nyabaki? Nta kibazo. Okay. Pakita. Okay. Kani kuruhuka.
twibandanirize sha. Ni wawawa. Wana kwa ziba gika. Mama, Sa. kuvugie papa wangu. Agumazana abakobwa mugihe hari uwo yazanye bitaga umutoyi yaraje yaranse no kuva muhira ndetse ndamukunda nanjye yanse kuva muhira nzobakomesha we na papa gushika agarutse. Pakita mukobwa wanje. Papa wawe ntawe uriko arahindura ivyiyumviro vuba. Burya nakwifuje yuko nokubwiza ukuri, ariko uracari muto. Hari ibintu bimwe bimwe bitabereye kubimenya, ari nayo mpamvu bitokunda nyene kubimenya. Ibyo wokora byose Pakita, nta kintu na kimwe wokora ngo gitume gihindura papa wawe. Nyamba nanjye bidakunda nzokora ibishoboka byose makugarutse cyangwa nzokora ibishoboka byose makabuye ubwoye bw'ibyanjye. Wowe wumva ko byose byoroshe? Urazi ko ukora amakosa papa wakagukubita? Rero ibyo bibyumviro byawe ubyikuremo. None mama, nk'ubu papa kubagiye ugaruke mu gihe wuzeme? Sindabyiyumvira ko byoshoboka ku buryo papa wawe yobyemera. Ubundi icyo ari cyo cyose kiza kivuye kuri wewe nta kintu na kimwe ntukora. Ibintu byose nubikora ku bwawe. Uranyumva? Gusa Pakita, hari ikintu ngomba ndakwisabira. Ngomba ndagusabe ureke kubangamira papa wawe, ureke kubatesha umutwe, usubire ube umukobwa mwiza w'indero, ukoropa inzu, woza ivyombo, uzi gupanga ibintu mu nzu, kumwe na gusiga abari kumera. Nko mu gihe wowe ubikoze nk'uko, byo natuma papa wawe yiyumvira gushitsa icifuzo cawe. Rero nashaka ndagusabe unsezeranye kutazosubira kandi kugira ikintu kibi ukozajya muri irya nzu. Basezeranije? Jenda nakwizeye, sibyo? Oya, wabajije hamwe bakunda kukinira. Sinabajije. Sinohoroma. Kanyeze uko sanzungozi. Bandazi ko Pakita arazi ubwenge n'ibyo usanga yashatse gushaka gusa.
Ako shimwe ry'amaguta ntazi umwana wanje yaje. Sinzi igituma numva bisa amahoro menshi muri jewe. Sinzi n'impamvu numva nahangayitse nkahangayitse. Niyo ndiko ndasenga nkabwira Imana ndafashe kutaboneka. Bari basa n'umuntu ko asengera isengesho yishuwe kera. Sinzi ko ndumva ko bafite ahantu ashobora kuba iyo batekanye imeze neza. Uzi ikindi kintu nibaza beka. Ndibaza ko ngo Pakita inyishu yakubwiye ko iba yakubesha. Ahubwo je ndumva ukwiye gufata umwanya ukaja kwa Pakita utamusiguje utamuca ikintu kimwe ukamutera surprise ukaja kura ku Pakita atari ihari. Aribyo. Ntazi. Kanjyamo. Ejo nzazindukirayo nzoca ariyo ndi. Uragwaye? Nk'uko kare nabonye umengo amaso ntameze neza. Ameze neza. Ameze neza. Ariko wariye. Pakita. Sabyo muhira. Pakita. Mvutse cyabyo muhira. Papa Pakita, ujye wohora wiyumvira ko nkumbura umwana. Erega naje uyu unye ndamufise ku burenganzira. Nta kuntu nobaho ntagira umwana. Rero ndagusaba umureke. N'umuntu udashaka kwiyumvira ko mwidofa adashaka kumusasha jewe. Pakita n'umukorana n'igiki? Urambona? Ahantu hose nkarondera. Kumbe yagiye ariko man hari Imana irimo abagore kimbati none mwe n'umuntu umuvyeyi koko. Kwiyumvira kujya mu gukora ashaka kujya inama n'umwana kugira anishe ugutwe. Nkamubaza umwana yaje bari nabonye amaruhiro nkamusangayo. Urambona? Sheri, ndakubwiza ukuri urafise akarimi gasosa, urafise impuhwe, urafise uburyo utwaramwo ibintu atawundi muntu ndabibonana, sivyo? Nagira ndagusabe rero kuri gingo nafashe uno munsi utohirahiraguza n'ivyo bintu vyawe vy'ibigumbagumba vyo kunyereka kugira ngo nkorere impuhwe. Pakita, n'umwana nivyariye, n'umwana nzi neza. Nagira ndagusabe ngo urufunguruzo rudasubira kuva muri kino cuma. Adodoye mwugurire mushiringa mukora ivyo ashaka vyose agume mu cumba ntasubira kubona arengeje ukuguru kwe mu muryango. Ndakwinginze kibe nyitegeko ntanze mu rugo rwanje. Aho Pakita ngeze she n'ingingo nafashe gushika vakansi iheze Pakita agasubira ku ishuri kugira ngo mbone ko muri rugo
suye ko nkamayo ndakwinginze rero mwiza wanje baby it's okay nabyumvise sibyo tuje gufungura cyane she urabona ko ngiye dufungura tumutwe mu bintu taretswe utaye umutwe Pakita ati nakugize kuri kwa mama wasivyo ubu rero urashitse ngaha ngenda kubwiza ukuri iyo ngeso utayihevye she uzi ko byo dufana telefone nkabura amahoro nkahamagara nyina wiwe nyina bakambwira ngo ntazi yaje ko mu mwana bari kumwe na nyina ngenda kubwiza ukuri ndakubwira umbwira ngo ihangane urabona ngena ameze sivyo ngenda gusa kimwe udahera ko utambike Pakita urumva witonde ubu nta mvungusha ndakubwire ngo ngira ndamukora iki ziza by'abantu igihano ndamuha ntihagire umuntu n'umwe utambika imbere havuyemo imana kunura amaraso yanje kwinginze rero ibintu by'impuhoro mbwira ngo reka tugire ibi stop promise karibu rero wanje. Merci mama Pakita. Iminsi myinshi ko wamebye. Ije ndaho tu ndashima. Mama Pakita. Nubu nturibagira kahise. Nurakira ibiburimo. Gabanya ivyiyumviro. Akira ibiburimo. Iki ni igihe. Kandi iyo urugamba rutanguye. Ruba rurimo kurangira. Humura. Bizogenda neza. Anje. Pakita twari tumaranye iminsi tubana ngaha. Ariko se we yasubiye kandi kumuntwara. Icyambabaje n'ukuntu yamutwaye. Byanyeretse neza ko umwana wanje abayeho nabi muri irya nzu. Anje. Ntuzi umunezero nari maze iminsi mfise. Naryama nkamubona impande yanje. Pakita twakina. Pakita numva umengo mfise igihugu cyose ndamubona impande yanje. Pakita niwe munezero nari mfise muri iyi nzu. Kuba ntamubona ngaha ndumva umengo yasubiye kandi kunoneka igikomere canje ca kera. Numva umengo
nizere nawe uranyumva ukuntu umeze. Mama Pakita, ndakutahura cyane. Umuvyeyi uwo ari we wese ategerezwa kwishimana n'umwana wiwe akunda. Ariko icyo dukwiye kumenya, hari igihe ubuzima butwima amahirwe yo kwihitiramo ibyo dushaka kuba. Rero gabanya ivyiyumviro, humura, ibi n'ibihe bizorangira. Anje, Pakita aracyari umwana muto cyane, aracakeneye kuregwa n'abavyeyi bose babiri, na cyane cyane jewe mama wiwe. Okay, Mama Pakita, na cane cane sivyo vyari vyanzanye. Akira ya mahera yawe, hama ibisigaye navyo gabanya ivyiyumviro, kuko ntibizohindura ibihe urimo, ntibizohindura kahise. Ico ukwiye gutahura ni uko ari ibihe, kandi ibihe bizohera, kandi ibihe birahinduka. Humura rero, kandi ndagiye tuzosubira. Nzogaruka nje kukumaza iminsi ngaha, tuzosubira. Ndagukunda urabizi. Naho ubona je nkomeza kumpinga. Je nkomeza cyane. Kandi ndagusabye ko inkoni y'umuco. Ufise impamvu ngenda ndabikubaza. Anje, nibaze yuko utagomba usubire kandi kumbaza icyatumye tuvana na Papa Pakita. Ico kibazo cyane cyane ico nyine. Kuko ndavye ukuntu wowe na Papa Pakita mwakundana, naratangajwe cyane na decision wafashe kumva iruhande. Ndakwinginze umbwize ukuri, habaye iki? Anje, uzi impamvu ntashaka kuvuga icyatumye mvana na Papa Pakita? Nuko nyine mba mbona umengo ndiko mvuga amabanga yo mu rugo, bigaca bingora. Ariko rero shaka kwanza unyizeze yuko ninabikubwira ntazokumva wabivuze ahandi hantu.
urabona uko onye umwizera papa Pakita nanje nuko nyene namwizera byatanguye dukundana mbona neza yuko atakintu kibi yonkorera ariko byatanguye umunsi umwe ntwara Pakita kw'ishuri ndiko ndavayo nabonye aho imodoka ya papa Pakita ihagaze nabonye ntushobora kuvyihanganira bitamwo kubabisa uyu mwanya ikimpangayishije suko noba naratandukanye na papa Pakita ahubwo mpangayishijwe n'ukuntu nasize umwana wanje conyene none ngameme ndakubaza mvanye n'ibiganiro kurama ndabona neza ko bikunda umugabo wawe nk'ubu uciye uronka ayandi mahirwe Pakita ariko kugarukira akongera akaza akagusaba imbabazi agasubira gushaka yuko musubira mu kabana wovyemera anje humura nta papa Pakita ariko araza hose ikigongo ngo dusubirane kuko ujya mugore bari kumwe aramukunda cyane kuvyo mbona ndibaze ko bakundana cyane ariko bishitse naho nyene jewe nta mpamvu y'ukwanka kuneza y'umwana wanje no kwemera tugasubirana Angela katuve muri yose urumva umengo ntiteza amakuru yawe musheri wawe rero byagenze gute ko atamakuru yiwe nkibona narindi su kutorengana utabimba jiji nze nayo ndabizi hamurya naramuhevye ntakeya afise n'urusirikare ica wibaze nkaje mba umusirikare nawe aca umusirikare bizorangirirahe yawe Urinde dodo. Reka nturumene. Babuja. Mambo vipi? Umeze neza? Nawe yahuye n'ikibazo nyabaye.
Chiza! Chiza! Isa! Mabuja. Genzanira amazi. Nakubwiye genda unzanira amazi. Ayashose ayakaye. Chiza je ntushake kumfitinisha. Chiza, bakuntumye? Bakuntumye? Mabuja mbabarira. Gute unzanira amazi ukayansesa? Imbabarira. Duhora dufite na je nawe. Yashitse Mabuja. Ayo mazi atwaye. Kubera kuzana amazi impande yanje. Mabuja sivyo bantumye. Nagutumye amazi sangapi? Chiza je ntugombe kunkinisha. Je ntushake kunkinisha. Mva imbere wankungu. Ntayo. Nakubwiye uko. Mva imbere. Sa? Igihe ninjira ngaho umuntu n'umwe twese tuvugana. Jeje nyene naguhamagaye uranka no kunsubiza. Wo kubera ko utari kurishura ibyo ndiko nakubaza. Mva imbere ke. Ni sawa. Karibu. Papa Paki. Naenda gukeneye gatoya. Ni sawa. Uvuye ko atariyo kamere yawe yo gutaha bw'ejo n'umunsi byo byagenze gute kugira agera amasaha atarashika muhira? Navuye kazi nshaka gutaramana n'abagenzi niyo mpamvu nshitse amasaha. Hari ikibazo? Oya, usibye ko nabonye bwije kandi ntarinda bikumenyeyeko. Kugira inyiteho cyane kandi utawe unyitaho nk'uko ubwo ni impora. Urakoze kunyitaho. Superbat irahingura amabati ya beje 30D, beje 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12,
kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibubamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubakwa nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Karibu. Tuwa hiki. Ikanye. No birakanye. Okay. Ndacinye mitwarete. Sheri, ko washavuye? Ndyoherwe, sivyo? Nishimye. Nibyo ukeneye? Ubu rero wazanye umugore wawe ngaha ubwira unyemeze. Wabuze kandi kabari wari kugenda ugasokanamo n'umugore wawe. Umviza mukundwa ndakubwira. Je bintu byo bari baziko atatu. Akabari njamo atutuza ninga. Kandi ikindi hayaciye ikingo cy'ukwezi kose ariko arabinsaba. Ndavuga ati ngo ntaco bitwaye icy'ingenzi no kudukundana kandi tukizera. Kandi n'ikindi hari n'uganda kuboneka ndakumbira. Kugira umbone ninda kurondera umuntu aguherekeza. Kugira umbone ari kwizerana, aho bari kumbona mu buryo bwiza. Sheri, ivyanje nawe urabizi. Bazi ko nkunda wowe cyane. Ndakwinginze rero ko kunshapurira. Igikuru ko twizerana kandi dukundana. Kweli? Yes. Twizeranye kwanza. Iri kosa umureye nzo kubikora. Sheri, sinakwaza nabiteguye. Gusa ndasezeranye ko utazaho. Sheri suri natevye. Burya anyu naguma numva mu manda merewe nabi. Kitona cyane. Anishe kuri ushapwe ninge ngo jya yakwisha. Oya, ndetse neza to.
oya kandi bimaze umwanya mfite hariyo ahantu ugiye utegura neza sibyo cyo nabanje kumara umwanya hama ntahaye cyo gufungura batubwira akantu ko gufungura ahantu habonye gute Ameze neza nakunze. Ayo dukunda gutamira bagasipana. Yes, ngisi yose ariko nkunda. Ubona ko agaklima kameze bien. Ahantu vraiment ameze neza agaklima. Bameze fresh. Chérie, burya hari ikintu je nashatse kukubwira ariko kumvuze uko twe twicaye mu kabare induru yari nyinshi sinaronse uburyo bwo kubikubwira. Niki bashaka kumbwira? Chérie, urabona Imana yarahezagiye turaronka ubuzima kandi umwana wacu arakuze. Kubw'inyungu z'umwana wacu n'umuryango wacu muri rusange nari nifuza ko twakora mariage. Ariko ndakubaza, mu myaka tumaranye nararavye n'umunsi n'umwe uvuga ijambo rizima ukambwira ati mutware wanje urabona yuko ukora wenyene wita ku rutare, rero nashaka ndagusabe umpumutahe showe gukora nk'ikintu kizima, sivyo? Ubu naho rero utanga ibintu by'amatiku kubera kajyaga kuko abagore mugendana. Benda kubaza, tugire iteka mu bantu imbere y'Imana n'ibiki n'ibiki. Iteka uzoronka risumba umwana niriye. Ushaka Imana iduhezagire bisumba gute? Yaduhaye umwana iduha ibintu, sivyo? Raba ndacaba mu nzu mpanze hamace mfata amahera sesagurishe mu bintu nk'ivyo by'uburofa. Biba mugore wumeze gute? Ushaka iteka? Yaraduhezagiye, okay. None ndakubaza, kuhahamiye iteka kutanditswe, ikintu wabuze muri runo rugo ni giki? Ni giki? Uraja ngaho ukajuga ukatutumba umenga ndizo ngaho onye mugabo buri harageza aho uzana amatiku yo kwandika yo kugira iki niki. Ikintu wamburanye ni giki? Ko gufise mentalite nk'iyo ukenera guteye inda waravyaye Imana ishimwe turabana. Ubu rero urabona ko ari ibintu by'amatiku gusa, nta kindi kizima uwo havuze umbwira ngaho. Ndakubwiza ukuri, nimba udashobora kwicara hamwe ngo upange projet zoshobora gutuma tubaho neza gusumvya uko, nta avantage y'ubuzima bumva n'ofisi bwenge buke gusa.
Sheri, ni amahoro? Wari kubanza koga hama nanje nkagenda kugutegurira ifunguro. Sheri, ndabizi uranshavuriye. Bishobora kuba byavuye kuri bimwe amaze iminsi ndakubwira. Ku ruhande rw'iwanje navuze ibintu twakora bikanshimisha, ariko sinigeze niyumvira ku ruhande rw'iwawe ko vyokubabaza. Nshobora kuba mfise n'ayandi makosa noba ntazi. Ni ukuri ndakwinginze muri rusange umbabarire ku makosa yose noba narakoze. Ndakwinginze umbabarire, ariko ubu buzima tubayemo urashika ukicara ndamukije ntumvugishije, n'ibyo ndakubwiye ukanyishura umengo ntugomba. Ndabona ubu buzima turimo pe si bwiza. Ndagusabye umbabarire. Ibiki wewe? Sinabwiye ko nkeneye kuruhuka. Meme? 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 Chiza? Chiza! Urakasenga amazi. Za?
Boss. Sa? Mama Pakita ari he? Indi. Chiza. Kumba zigiti cyane. Mama Pakita. Sa sinzi yagiye kweli. Sinzi yari boss. Ariko ndakubaza. Ntiwasutamye hajya. Ndakubajije ngo ari he? Ni ukuvuga ko yanyitse cyangwa yasinzitse. Boss ndibutse. Yanciye ko nicaye gaberewe. Abantu yabanishije. Yebana zamufashe. Mugarabe. Chiza. Sindiko ndangatwa nawe. Udashaka kunyishura, izo ndiko ndakubaza hanze umvire mu rupangu. None boss yagiye je yosezera. Kandi umukozi. Okay. Yagiye cyane. Cha boss jama sana nibuka n'ukuri kwa Mungu. We nakubwiye ngurira gahinda uranga. Nze ndaraba amasaha. Urakagura abana ibijumba. Ivyo bihuriye hehe? Nize ndiko ndakubaza. Yagiye sangapi? Uri kirofa ndashaka kwimva ibintu bizima. Ugashaka kugereranya yagiye saa. Okay, ubu turi saa 10. Ntushaka kugereranya ati yagiye saa 10, saa 8, saa 7, cyangwa saa 4. Warafa. Ndavyibutse. Urabona boss izuba rigiseruka. Burya je nguma nkurikirana ndi target kuraba izuba ukuntu riserutse. Nkagereranya n'amasaha. Ndiko ndaraba. Boss jewe nguma ndi kuri target ndaba ukuntu izuba rituruka. Jewe urabona hajya ku mabati. Chiza. Boss urabona hajya ku mabati. Saa moya kariko karegereza saa 2 saa 3 hari masaha 4 ndavyibutse. Saa 4 niho yagenda. Boss nta kindi ugomba kumbaza. Chiza. Maison de passage nziza cyane ifise ubwiza buhebuje utosanga ahandi, iherereye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Gihosha. Akabijya kuri ino nzu harimo wifi nziza cyane ifise umuvuduko ntangere, bimwe bakubwira ngo nta konegisi iba mu Burundi. Kuri ino nzu ico twaragicemuye. Akabijya rero iyo ngendeshwa mubona nziza cyane irahari ku bwanyu, cyane cyane kuri baba diaspora byahora bigora mu kwiyunguruza. Irazi kagutora ku kibuga c'indege ikakuzana ikagushikana kuri ino nyubako nziza cyane. Si nivyo gusa, ukeneye yuko izoguma igutembereza mu gihe cyose uzomara, turabivugana. Ufise icubaza telefona kuri 76 31 ubusa 7 canke utwandikire kuri WhatsApp. Kaze mu nzu yacu nziza cyane, wiruhukire nk'akanyana maze uzosubira inyuma wasubiye itoto.